ni kibazo cy'inkoramutima ku buzima bw'igihugu. Nkuko uvuze ati amatara aragenda saa 5 agaruka bukeye, ati ari cyo mubiziko. Ndabizi cyane kuko nije natanze iryo tegeko kubera twiteguriye umuzo w'umuyaga nkuba uzova ku ngomero zishika zibiri, Rusumo hamwe na Kabuye 16 uzoduhereza umuyaga nkuba wababa hafi megawati 50. Bisaba yuko ama ekipema yacu, ibikoresho vy'ivyuma dukoresha ku bituro vy'umuyaga nkuba byo twokwita mu gifaransa ama poste, hamwe no mu ngomero ku masantrale tubanza kubisubiriza kuko n'umuyaga nkuba mwinshi cyane ufise ubushobozi bunini uba uje kwiyongera. Iyo rero tutasubirije ivyo vyuma canke ngo tugire maintenance hamwe na entretien yavyo, byo hava vyonona ugasanga twishe n'ivyo twatuje gukiza. Ivyo bikorwa rero tubikora mu masaha yo mwijoro, mu gihe twatuze neza ko abene gihugu basinziriye guhera saa 5:30 saa 5 gushika mu gatondo baba basinziriye, ntoca tuja gukora. Kugira tubikorere ko rero dukorera ku mu vyuma biri mu muyaga nkuba, tutabanje kukuramwo ntushobora gukora, twoca dufatwa. Nico gituma rero dukuramo umuyaga nkuba ku madepari amwamwe tuba tuko turakorerako